amen. Imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwako, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako. Haleluya, haleluya. Ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, ubuntu bw'Imana ntibuzakuvako. Haleluya. Ndetse n'isezerano ry'amahoro, turafite isezerano ry'amahoro bavandimwe. Hari igihe tuvuga mu buzima Shalom shalom, ndabaramukije cyane, ndabifuriza amahoro ya Yesu Kristo ngo ganze imitima yanyu. Ni evangeliste Ndashimye Patrick, ndatewe iteka na CANAAN TV kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, turafite isezerano rikomeye rivuga ngo uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo rishitse. Tugiye kuba turi ijambo ryawe kuba twumviriza ijambo ryawe rikore ku mitima yabo Mana. Ijambo ryawe ribohore, ijambo ryawe rikize. Haleluya. Ijambo ryawe ravuga ngo ijambo ryawe n'izina ryawe ubwo birutisha ibindi bintu byose. Turakiriye ijambo ry'ubuntu rize ridukorere mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Ijambo ry'uno munsi ndabafitiye, ndashaka kubifuriza, ndashaka kubatura ko ijambo rivuga ngo Imana ibasanzeho ubuntu bwayo. Imana ibasanzeho ubuntu bwayo, ubuntu bw'Imana. Ndashaka dusome icyete Paulo yandikiye abakorinto cya 2 igice cy'Icyenda umurongo 8. Ni ijambo ryakoreye umutima wanje cyane, ndifuza kuribasangiza kandi ndizera ko namwe ibakorera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi Imana iba ishobora kubasanza ku buntu bwose kugira ngo murushize gukora ibyiza byose mufise ibibahagije muri byose. Reka nsubire mu uyu murongo. Kandi Imana ishobora kubasanza ku buntu bwose kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufise ibibahagije muri byose. Reka ndabifurije ubuntu bw'Imana. Imana ibasanze ku buntu bwayo kugira ngo murushirize gukora ibyiza mufise ibibahagije muri byose. Hari ibyo dukehaniwe mu buzima, ariko ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Ndakwifurije kugendana n'ubuntu bw'Imana. Ndakwifurije ngo ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe. Haleluya. Ibyo wifuza gukora ubuntu bw'Imana bubibemo. Ubuntu bw'Imana bube ku bana bawe, bube ku muryango yawe. Ubuntu bw'Imana bube ku gihugu cyacu. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwawe. Kandi Imana yacu ibasha kudusanza ku buntu bwose kugira ngo turushize kwikorera dufise ibiduhagije muri byose. Hari ibyo dukehaniwe mu buzima bwacu, ariko ndakwifurije ngo ubuntu bw'Imana, haleluya, Imana igusanzeho ubuntu bwayo kugira ngo ubashe gukora ibyiza ufise ibiguhagije muri byose. Hari ibyo dukehaniwe, hari ibyo tubuze. Haleluya. Narako ndasoma mu zindi mvugo ndaryoherwa cyane ngo ubuntu bw'Imana buzobana natwe ubuzima bwacu bwose. Ubuzima bwacu bwose buzogendana natwe, buzaduha ibyo dukeneye ngo ndetse dushobora no guha noko n'abandi. N'indi version nasomye, ndakwifurije ngo ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwanyu. Reka ndagusome undi murongo wanditse mu gitabo cya Yesaya 54 umurongo wa 10. Yesaya 54 umurongo wa 10. Haravuga ngo kuko imisozi izovako n'uturambi tuzokugwako, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokuvako. Nije uhoraho kugira ikigongwe ndabivuze. Amen. Imisozi izovaho n'uturambi tuzokugwako, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako. Haleluya, haleluya. Ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako, ubuntu bw'Imana ntibuzakuvako. Haleluya. Ndetse n'isezerano ry'amahoro, turafite isezerano ry'amahoro bavandimwe. Hari igihe tuvuga mu buzima ngo ndabuze amahoro mu bintu Yesu yadusigiye muri iyi si. Yadusigiye amahoro, ukuye amahoro yadusigiye n'ubuntu bwayo. Yaravuze ngo imisozi irashaka kuvako n'uturambi turashaka gukubwako, ariko ubuntu bwanje ntibuzokuvako. Ndetse n'isezerano ry'amahoro nagusezeraniye ntirizokuvako. Reka ndakwifurije ngo ubuntu bw'Imana bube ku buzima bw'iwawe. Yavuze yuko ishobora gukuraho ibindi bikavako, ariko ubuntu bw'Imana
Paulo ngo yigeze kubwira Yesu, ariko aramubwira ngo Yesu yarafise ikibazo yarafise mu mubiri wiwe. Aramubwira ngo Yesu, Imana iramubwira ngo ubuntu bwanje Paulo we. Yesu aramubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Reka ndakwifurije ngo ubuntu bw'Imana bukuzure. Haleluya. Ibyo wifuza gukora bigaragara mu buntu bw'Imana. Iyo uri ahantu hose ubuzima bwose urimo, ndakwifuriza ubuntu bw'Imana. Imisozi n'uturambi birashaka gukurwako, ariko ubuntu bwanje ndetse n'isezerano ry'amahoro ndagusezeraniye tirezo kuvako. Haleluya. Turafite isezerano ry'amahoro. Zaburi ya 30 umurongo wa 5 iravuga ngo kuko uburake bwe ari ubw'akanyisase, ariko ubuntu bwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Haleluya. Kubera ugihumeka, kubera ukivuga, kubera ukigenda, hariho ubuntu bw'Imana bw'uno munsi ku buzima bwawe. Ariko ubuntu bwiwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Ukurira ko arari umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ukurira ko arari umuntu nijoro, urashaka kurira nijoro, ariko mu gitondo kubera ubuntu butangaje bw'Imana, kubera ubuntu butangaje bw'Imana, Imana ikakuremera ishimwe, ikakuremera indirimbo. Ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Zaburi ya 68 umurongo w'9 havuga ijambo ryiza, iravuga ngo Mana warekuriye ishamvu yawe imvura y'ubuntu, washubije intege hamwe hari harushe. Haleluya. Warekuriye ishamvu yawe, warekuriye igihugu cyawe Mana, warekuriye imiryango yacu Mana. Imana ikurekurira imvura y'ubuntu. Haleluya. Ikumereze ariyo ibintu bisa n'ibyubye mu buzima bwawe, ariko imvura y'ubuntu irahari ku bwawe. Imana ikugwishirize imvura y'ubuntu. Wasubije intege hamwe hari harushe. Hararushe mu buzima bwawe, hari imvura y'ubuntu yiteguye kukugwira kugira ngo aharushe hasubire kandi hanage. Haleluya. Zaburi ya 90 haravuga ngo umugorosi wanje azototahara. Haleluya. Abatewe mu ngoro y'umwami wacu bazototahara mu nyubako z'Imana yacu. Ubuntu bw'Imana bukugwishiriza imvura itume ubuzima bwawe butotahara. Ahari harushe, ahari hadendebukiwe, ahatari ibyizigiro, aho wari ko wumva bacitse intege, hariho ubuntu bw'Imana. Ndatuye ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe. Aho wari kubona nta kintu, ibintu ntibiriko biragenda, ivyo ukora, ivyo udandaza, ubuzima bwawe, ndakwatuye ku imvura y'ubuntu. Imvura y'ubuntu irahari kugira ngo usubire kandi ubuzima bwawe busubire butotahare, ubuzima bwawe busubire kandi bumererwe neza. Haleluya. Haleluya. Imana yacu irashobora kudusanza ku buntu bwose kugira ngo dushobore gukora ibyiza, dufite ibiduhagije muri byose. Hari zo dukehaniwe, ariko hari isezerano ry'ubuntu bw'Imana. Ndakwifurije, ndagusengera ngo Imana isanze ubuntu bwawe, ubuntu bwayo ku buzima bwawe. Ibyari bisa n'ibipfuye, Imana ibusukeho ubuntu bwayo. Haleluya. Ahari ubutayu, Imana yagwishiriza imvura y'ubuntu. Ngo warekuriye ishamvu yawe imvura y'ubuntu. Haleluya. Hamwe hari harushe, hamwe hari hadendebukiwe, harasubiye kandi humva ubuzima. Kubera iki? Ubuntu bw'Imana. Ndakwifurije ubuntu bw'Imana. Reka ndagusengere natura rino jambo. Mweneda, reka ndagugendera inama. Igihe cyose uvyutse atura ijambo ry'Imana ryiza ku buzima bwawe. Iyi CANAAN TV baduheza ijambo ry'Imana ku munsi. Gerageza ufate ijambo ry'umunsi baguhaye, urisengere, ujyature ku buzima bwawe. Haleluya. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Ahari yadendebukiwe, reka ndakubwire ngo hari imvura y'ubuntu ihari kugira ngo yasubize. Zaburi ya 30 yavuze ngo ariko ubuntu bwe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Ko navyutse hariho ubuntu bw'uno munsi, ko nahumetse uno munsi hariho ubuntu bwa none. Imana isuka ubuntu bwayo ku buzima bwawe. Reka ndagusengere. Uhoraho Mana yacu, gwisha imvura y'ubuntu ku buzima bwacu Mana. Ubuzima bwumye, ubuzima burushe, ubuzima budendebukiwe, ubuzima Mana bumerewe nabi, twiteze imvura y'ubuntu. Haleluya. Dawudi yavuze ngo ariko ubuntu bwawe bwamaho igihe cyose umuntu akiriho. Ukurira ko ararira umuntu nijoro, mu gitondo impundu zikavuga. Haleluya. Ubuntu bwawe Mana, gwisha imvura y'ubuntu ku buzima bwacu, gwisha imvura y'ubuntu ku buzima bwacu Mana. Haleluya. Urashobora kudusanza ku buntu bwawe, turushize kugukorera dufise ibiduhagije muri byose. Hari byo dukehaniwe mu buzima, ariko turiteze ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe Mana, ubuntu bwawe Mana turabwiteze.
buzogendana natwe, buzobana natwe. Icubahiro n'amashimwe bikomeze kuba ibyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen.